umwanya tugezeko umwanya w'abayobozi. Reka tubaze nyakubahwa umuyobozi mukuru agira kabiri w'ishengero ashike hano tumwakire n'umugara abashyize cyane Imana yacu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Turashimiye Imana kuri uyu mwanya mwiza cyane udasanzwe aho tugiye gushyikiriza ishengero ibijyanye n'inama kaminuza ishengero iherutse kuba. Ku izina ry'inama kaminuza y'ishengero Assemblée Générale ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda mu Burundi CSU, inama yabaye igerekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2024 no ku izina ry'uburongozi bukuru bw'ishengero CSU twagomba gushyikiriza ibi bikurikira. Twisunze itegeko rya leta y'u Burundi loi numéro 1/15 septembre 2024 igenga amadini n'amashengero, twisunze ingingo ya 16 ivuga iby'inzego zirongora ishengero n'ingeri zijaho, twisunze ingingo ya 17 ivuga ko abasangiye umuryango umwe bataja mu nzego nyobozi, twisunze ingingo ya 54 agace B ivuga ko umuserukizi uvuga mu perezida legal icegera cy'umuserukizi perezida legal superior ko bategereza kuba bafise imiburiburi impamyabushobozi ya kaminuza, twisunze kandi ingingo ya 70 ivuga ko iri tegeko ritegereza kuba ryubahirijwe no kuja mu ngiro atarenga itariki 16 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2024. Icya mbere, inama kaminuza y'ishengero imaze gukorana hashyitswe ko ibi bikurikira. Bwa mbere, amategeko yagenga ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda mu Burundi statut na règlement d'ordre intérieur byarahinyanyuwe mu ntumbero yo kwisunga itegeko rya leta. Bwa kabiri, haratowe inzego nshasha n'abazirongoye. Ubwa gatatu, nimero 1 inzego. Ubwa mbere, urwego rwa mbere ni inama kaminuza y'ishengero, ikaba igizwe n'abarevera bose, abapasitori bose, abatanguje ishengero bakiri ishengero ukuvuga les membres fondateurs, abagize komite nshingwabikorwa, abagize conseil d'arbitrage, abaserukira ibisata biri mu ishengero babiri kuri buri gisata, n'abantu batatu baserukira paruwasi. Nimero ya gatatu, babiri uburongozi bukuru ngo nabwo bukaba bugizwe n'umurongozi mukuru icegera ciwe ukunze kuba umurongozi wa kabiri hamwe n'umunyamabanga mukuru. Gatatu, nimero ya gatatu nyene, inama y'abungere conseil pastoral, iyo ikaba igizwe n'abungere bose aribo barevera pasteur. Gatatu kane, avuga ngo komite nshingwabikorwa, iyo nabo ikaba igizwe n'umuserukizi wa kabiri ariwe perezida legal superior, umunyamabanga, umunyabigega n'abahanuzi
batatu. Gatatu inimero ya gatanu. Aratowe conseil d'arbitrage, urwego rwo gutatura amatati, rukaba rugizwe n'umukuru warwo n'icegera ciwe, umunyamabanga n'abahanuzi babiri. Gatandatu, inama ya misiyoni igizwe n'abungere uwa mbere n'uwa kabiri y'abapasitori ba misiyoni. Ubw'indwi, inama ya paruwasi igizwe na pasitori cyangwa abapasitori hamwe n'abavugabutumwa ayo twita ba mwarimu. Umunani ni inama y'ishure igizwe na mwarimu hamwe n'abajenama. Imana yaducayiro cyane. Hanyuma ishengero ry'abakristo bafatanye mu Burundi kugeza kuri igerekerezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 ifise abaremera pastori 11, ifise abapastori 31, ifise abavugabutumwa 56, ifise paruwase 20 n'amashure 39, aho tuvuze amasikirisare. Imana ishimwe cyane. Hanyuma igice kigira kane nicyo tugomba kubashikiriza rero inzego zigiye kurongora ishengero. Rero ku izina y'inama kaminuza y'ishengero no ku izina kandi ry'uburongozi bukuru bw'ishengero bagomba kubashikiriza icese ko Revera Intunze Gaspard ubundi agiye kuranganya ari umurongozi mukuru w'ishengero. Tumujyageze ashike hano tumwakire ategereje Revera Intunze Gaspard kugama abandi b'isukuru naje ndamwita papa. Rero izina ry'ishengero ryose no ku izina ry'inama kaminuza y'ishengero ndamubashikirije kugira ngo ubesheshwe kuba umurongozi mukuru w'ishengero. Agomba n'abasaba ishengero nabo munezerewe akomeye Imana amashyi ubwo rero maze kubashikiriza umurongozi mukuru yewe ca yicara cyangwa mo hamikoro hamwe babishikirize abandi bagiye gukorana nawe kaze papa. Imana irahumuriza. Yesu nashimye. Yesu nashimye cyane. Yesu nahabwa icyubahiro cyose. Komera amashyi. Umukozi rero uyu munsi uragoye uraga cyane kuko hari ibikorwa byinshi. Twagomba rero icyumuze umwanya umwete tubereke izo nzego zashyizweho n'ikoraniro kaminuza y'ishengero. Reka rero tubereke abagize uburongozi bukuru. Tubereke uburongozi bukuru agira kabiri kuko icegera gikurikira. Revera Pasteur Ndikumana Ezekiel. Hanyuma ukurikira agira gatatu n'umunyamabanga mukuru w'ishengero Revera Ntunzwe Imana Ibere. N'abatama rero kuri gatatu badatana mu magano barongoye ishengero ku rwego rukuru rw'igihugu. Yesu aranezerewe cyane. Hanyuma tugeze kuri nomero ya kabiri, hariho komite nshingwabikorwa cyangwa representation legale. Representation legale rero
ugizwe na reprezentante cyangwa umuserukizi ese nibigira ijambo icegera ciwe wa kabiri representation ya yitwa Monsieur Niragira Yelve hanyuma ugira gatatu ugira gatatu urwego ni Madame Irakoze Trisoni abaye ikaze. Yesu tukikunze kamera nuko turashishikara hanyuma umunyabigega ni Madame Reyman Almani ashikara. Hanyuma abahanuzi batatu nyakubahwa Revera Pasiteri Nayo hanyuma umuhanuzi akurikira yitwa Revera Pasiteri Irakinisho Ponsi. Hanyuma ugira gatatu ni Revera Pasiteri Ciza Emi kazi. Naba rero bagize ubuserukizi bw'ishengero cyangwa representation regale abariho bagize rero biro y'ubwo buserukizi. Rero Imana ishishikara kubazigama. Hanyuma rero murabona ko abagarutse murabona ko hariho abagarutse ukuvuga amana yabo mu myaka 5. Uburongozi bukuru bugira amana kuko biratandukanye bo murabona ko ukuvuga imyaka 5 umugabo yisubiriza n'aba nyene imyaka 5 yisubiriza kandi ni byiza niko bigenda. Hanyuma rero murabona ko hari abagarutse badukoreye neza no muri manda igeze. Murababona uwo dufise mushasha umubigure representante Garcipeya kandi neza mu baba mushasha ugiye kwinjira rero bigiye Yesu abaretse mu cyane neza nuko badukoreye izina rya Yesu mutoko ibikorwa by'Imana atari izina rya Yesu abaretse mu cyane. Hanyuma urwego rwa gatatu nubwo murumvise tahoraho ubwo kubera itegeko rishaka rya leta bisaba ko urwo rwego ruja. Urwego rwitwa Conseil d'arbitrage ukuvuga mu rwego rwo gutatura amatati. Urabona ko ishengero mu mashengero atandukanye akunda kuba amatati. Ibyo rero batagora ubushikiranganje itegeko ryavuze ko hategerezwa kuboneka abantu b'abashingantahe bazotatura amatati. Ija mu bushikiranganje bikaba ibyananiranye. Urwo rwego ruzobaho no muri misiyoni. Tumaze guheza gushinga urwego rukuru mu misiyoni naho nyene bazoshinga urwego rwo gutatura amatati Conseil d'arbitrage. No muri paruwase urwego ruzobaho no kwishure urwo rwego ruzobaho. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ku rwego rw'igihugu umukuru w'urwo rwego ni Pasiteri Yongabo Kamere. Yesu ageze cyane. Rero ube mukuru w'urwo rwego rwo gutatura amatati. Cegera ciwe
Pasiteri Sibomana Dismas amashyi cyane. Hanyuma umunyamabanga ni madamu Hawenayo Janine. Hanyuma n'uyu Pasiteri Nzambimana Eric. Abo bari mu rwego rw'abahanuzi. Nuko mu rwego rushasha twifuza ko nabo nyene bazokora neza, Imana ikabahezagira kandi ibintu bigakurura bikagenda neza. Abahanuzi ni batatu, hariho uwitwa Mesiya Ndayishimiye Hermes. Sawa, Yesu atugirire neza. Nuko rero Yesu azabahezagiye, azabazigame, muze gukora igikorwa cy'Imana munezerewe, mubyiyumvamo kandi tuzobasengera. Hanyuma hasigaye igisata cy'urwaruka ku rwego rw'igihugu. Mwebwe mwihugure, Yesu abahezagire cyane. Tugomba kunyarutsa abagize igisata cy'urwaruka ku rwego rw'igihugu. Umuyobozi mukuru w'urwaruka Mesiye Irahezagira niwe mukuru w'icyo gisata. Amashyi menshi cyane. Uyu niwe yari asanzwe akirongoye, n'ubu azoshishikara kukirongora. Hanyuma icegera ciwe ni uyu madamu Ishimirimana Mary Francine. Kazi. Nuko hanyuma umunyamabanga ni Pastor Niyongabo Claver. Aragaruka kandi sawa. Hanyuma abahanuzi ni Mesiya Ndayishimiye Hermes asanzwe ajejwe ubutunzi. Urabona nawe nyine aragaruka imigisha. Hanyuma hariho n'uyu yitwa madamu Nyirayimana Anne Marie, nawe nyine ashinzwe imibano mu gisata cy'urwaruka. Hanyuma hariho n'uyu Habonimana Donatille yashoboye kuboneka hano. Ni madamu Habonimana Donatille, arafise ibituma atabonetse hano, ari gutumbura, ariko igisata kirafise umunyabigega n'iyagirarije yabaye perezida wa Siriya abanyashikira. Hanyuma kugira ngo tunyarutse, twagomba muri make n'ijambo cyane cyane abarongozi. Ni ukuvuga reprezantare yarashyize hano, we aserukira icyo gisata arongoye. Hanyuma rero twebwe twahejeje, turabashimiye ko basubiye kutwizigira bikagenda neza. Yesu abahezagire cyane. Reka dusabe rero reprezantare yarashyize hano. Hanyuma rero muri make iminota ibiri yaba myinshi, abatengurukire yongere atubwire ingene bizogenda. Yesu wacu nashimye. Yesu wacu nashimye. Murakoze ku mwanya mu mpaye w'ubahwa abarongozi b'ishengero CSU. Ni umwanya mwiza twise wo gushimira bwa mbere Imana yo mw'ijuru yo yabanye natwe mu myaka irenganye tuze kw'ishengero, ikabona ko n'uwo munsi twobandanya tuzezwa
ayo mabanga twikomera amashyi menshi cyane. Shimiye kugira kabiri uburongozi bwashoboye kutugenzura mu kiringo twari tumaze tuko turakorana, maze tukabona ko bibereye bikwiriye ko nongera kugaruka mu rutonde rw'abozerezwa amabanga yo guserukira ishengero CSU imbere y'amategeko. Nabo nyene mumpuniye twobakomera amashyi menshi cyane. Imbere y'uko icyo mvuze kindi, nobanza gushimira abo twashoboye gukorana mu buserukizi mu iki kiringo duhejeje uno munsi. By'ukuri twakoranye neza, bambereye abigisha, n'ababereye umunyeshure, nabigiye ko byinshi. Iyo batashindagiza kumbure byari gukunda kino kiringo kindi gishobora kugora kwizera, ariko kandi bambereye abantu beza, bambereye abinararibonye, bamberera abahanuzi beza muri byose. Nabo nyene abo twari tumaze igihe dukorana ubwo bicayeko, ndabashimiye cyane ukungene twakoranye mwa kino kiringo giheze, ko nkenuka cyane rwose. Ubutware nababonanye, impanuro nziza nabakuyeko, n'itereka cyangwa ingenzo myiza nababonyeko. Nabo nyene mwumvise amashyi ndumva ko bakomeye amashyi menshi. Ndashimiye cyane n'inama kaminuza ishengero yakoranye ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka turimo, yiga ku mategeko mashasha, yakongera kandi ikemeza amanzego shasha, ko nayo nyene yashoboye kwizera mu bizigo benshi ishengero bifise, ikabona ko dukwiye kubandanya aya mabanga yo guserukira ishengero. Nabo nyene tubakomera amashyi aho bari. Twateguye kandi namwe mw'ishengero koraniro mwakoraniye hano kugira ngo mushikirizwe ibyavuye mu nama kaminuza. Twateguye kongera ibyakiriye mukabinezererwa, namwe niha amashyi menshi cyane. Hama rero nk'uko Imana yabanye natwe mu gihe kirenganye, twizigira tugiye kubana natwe mwa kino gihe kindi dutanguye. Kiya gihe twabishoboye kubikora neza, turi abasiribateri, nizigira ko ubu tuzobikora neza gusumba, ko Imana yanezereje n'umufasha kuturangura. Ivyo twizigira ko Imana izobikora. Hamwe n'ibyo, nk'uko mwahora mugusengera kuva kiriya gihe, niko n'ubu tubahamagarira kubandanya mugusengera, kuko ntacyo twokwishoboza tudashobojwe n'utanga inkomezi. Twebwe kw'izina ry'uwahanje no kw'izina ry'ubuserukizi serukira hagarariye, turiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ishengero ritere risha imbere. Turiteguye gushyira mu ngiro iby'amategeko, ibyo inama kaminuza n'inama nkuru y'abungere duhamagarira gutunganya no gukora. Turiteguye no kuba hamwe cyane mu kwiga izindi strategie nshasha zotuma ishengero ritera risha imbere mu mpande zitandukanye, na cyane cyane mu gisata tujejwe c'iterambere mu by'ubutunzi. Hamwe n'ivyo rero turizigira ko hamwe namwe, hamwe n'uburongozi, hamwe n'Imana, byose bizogenda neza. Murakoze cyane n'abakira zigane ari bizo kugira cyiza nuko byagenze. Ndategerutse kugira ngo bagusi isata bikurikira ko sedari crash kuko igisata cyo gutanga amatatu nashiye hano iminota ibiri y'abari. Imashine cyane
hanyuma turanezerewe cyane twabikira kubw'iki gikorwa umuntu dushinzwe wa conseil d'arbitrage nagomba fate akanya ku izina y'abagize umugwi wa conseil d'arbitrage dushimire cyane ubuyobozi bwatwibwiye ko kuko twaba abahanga n'abahinga ariko umwara wo kugira yatubwiye turashimiye cyane rwose kandi na assemblée générale byabonekanye namwe mwatwibwiye ko kugira ngo dukore icyo gikorwa cyo gutotatura abatati hanyuma mu izina ry'iyo mugwi twagomba kujya gukinira agasengera urabona igikorwa kidasanzwe ariko hamwe n'Imana yo mu ijuru bizogenda neza tukaba twifuza ko dushobora kugira amadesante mu mamisiyo cyangwa mu maparuwase atandukanye agize ishengero ryacu ryiza cyane rya CSU tutajyanywe no gutazura amatati ariko tujyanywe no kuraba ishengero ziriko ritera imbere kandi riri ku rutonde rumwe tukaba twiyemeje hamwe n'abasengesho yanyu no kudushyigikira ko tuzokora igikorwa mwagitoreye neza Imana y'ubukuru ibaduhereze cyane badusabe umurongozi mukuru w'urwego nawe yashyize hano agira icyo ashikirije mu mwanya mutoya cyane Uhoraho ahimbazwe Uhoraho ahimbazwe turangije gushimira Imana mushobora byose yo yama igira ibintu neza kandi yo yatumye tubaho ikanatuma twizerwa muri ano mabanga yo kurongora urwaruka reka mumfashe tuyikomere amashyi menshi cyane banyakubahwa ndongozi nkuru z'ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda abakozi b'Imana mwese abaserukizi baserukira ishengero ryacu reka n'umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye uno munsi turashimira Imana ko twongeye kwemerwa cyangwa kwizerwa mu mabanga yo kurongora igisata cy'urwaruka igisata cy'urwaruka kiragutse cyane nicyo gituma ntera akagome kurwaruka murabona yuko mu gisata cy'urwaruka niho hizewe havamo umuserukizi aserukira ishengero imbere y'amategeko mu gisata cy'urwaruka uherutse kurongo w'icengera ciwe urumva yuko ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda igisata cy'urwaruka bariko baracitaho dukomere amashimesha abayobozi bacu igisata cy'urwaruka kimaze imyaka mikeya mu ishengero ryacu iriko irababa imyaka 3 turashari mu ntango nico gituma turi ku kivi hari byinshi turiko turategura n'ibyo twimirije gukora ndibaza murabona ibi hariho gusansuma cyane korete y'abanyarwanda bose iriko irakorwa hariya ku maparuwasi aho batarabashikira muzotumve nimugore bajya abarongozi b'urwaruka bo ku maparuwasi mubahe amadone yose bazobasaba kugira ngo tumenye neza abo turi kumwe mu gisata cy'urwaruka turashimiye abarongozi bose bo mu gisata cy'urwaruka tumaze iminsi dukorana n'abo turi kumwe ubu babikora neza Imana iranezerere cyane ndabona nuko igisata cy'urwaruka ishengero ryacu ryitwa ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda Église des chrétiens solidaires au Burundi natwe twitwa les jeunes chrétiens solidaires au Burundi Yesu ashimwe ni ukuvuga ko turi urwaruka rw'abakristo bafatanye mu nda mu Burundi ndasaba rero ko umuntu wese ako karanga yokagendera mu bikorwa birimo byose kandi agashyira imbere kubaha abakozi b'Imana hajya bamwegereye Yesu ashimwe abarongozi b'urwaruka cyane cyane ku maparuwasi
ndabasabe ngo byaguruke cyane muhaguruke mukore kuko nimwebwe shengero ry'uno munsi na shengero ryo muri kazoza. Yesu ashimwe. Icyo kintu nimwacunga mukagishyira mu mutima ibintu bizogenda neza. Ngomba mbonerwa mu n'akaryo ko kubamenyesha ngo turiko turategura igikorwa gikomeye cyane kandi igikorwa tuzodusha mu bushobozi bwinshi no kwitanga cyane. Ndabasaba yuko mwozocumba mukadufasha mudufashe mu mugongo, byose bizoshoboka. Turiko dutegura igikorane c'urwaruka twokwita mpuzamakungu. Muhezagirwe, Imana irahezagire mwese, mwarahezagire. Hanyuma tugiye gukora ikintu kitari kimenyerewe, nikize kubatangaza. Mu bisanzwe izo nzego cyane cyane izo nzego zibiri, representation legale ni conseil d'arbitrage, urabona yo bishasha, urabona bahora bajaho, ariko basabwe ngo bapfukame hanyuma tubasabire inkomezi. N'urwego nyine rw'uburongozi bukuru nabo nyine barakeneye inkomezi z'Imana. Twagomba tubasaba rero abo bose babayeho kuri uyu munsi, bayize inzego zishyizweho, mwese muze mupfukame ngaha hanyuma rero tubasabire inkomezi. Kandi munyaruke tubasabire inkomezi, muze dusabire inkomezi z'Imana kugira ngo bizotuzigame, ibintu bizogende neza. Baze bataha, baze dusaba Imana. Ego sawa. Reka rero duce dusaba nyakubahwa umunyamabanga wacu mukuru atuze. Icyubahiro Mana nyir'ubushobozi, turagushimiye kuri uyu munsi w'itariki ya 30 dukoraniye hano ku Musenyi, kandi tukaba turi kumwe n'aba bene data kugira ngo ubakoreshe iby'ubuhitsi. None bari munsi imbere y'abo Mana, bakeneye ubushobozi bwa Mpemuyera, bakeneye inkomezi nshasha mu izina rya Yesu. Muri representation ubushobozi bwa Mpemuyera, muri arbitrage ubushobozi bwa Mpemuyera, ariya murwaruka ubushobozi bwa Mpemuyera, bongera bariko bararongora, babashijwe na Mpemuyera gukora igikorwa, babashijwe na Mpemuyera kugenda mu kugomba, babashijwe na Mpemuyera kwamamaza zawe, kandi n'igikorwa cyawe kizotera imbere. Turagushimiye Mana mushobora byose, gushishikara kubahezagira no kubakomeza kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mana yacu yahabwa icyubahiro cyane. Niba mwabinezerewe mwanabifuza mufasha dukomere Imana yo muri ijuru amashyi menshi. Murakoze cyane. Ibyo mwabonye byahindutse byose ni mu ntumbero yo kwisunga itegeko rya leta mbyeyi, leta ngozi. Amen. Kandi natwe dutegerezwa kandi duhamagarirwa kujyana n'amategeko y'igihugu. Hanyuma twabuze ko twahinduranya amategeko n'ubundi twarafashe ingingo y'uko hariho rimwe rimwe tuzobananya n'imyanzuro, aho tuzogira icyo twita itegeko mperekeza rizotegurwa kugira ngo riherekeze ayo yandi mategeko. Hanyuma hariho ikintu gishasha n'ubundi wishinga tugomba gushyikiriza, mucumvirize neza. Inama nkuru y'ishengero yarafashe ingingo zibiri tutavuze muri izi. Iya mbere ni uko intererano yahora itangwa ku bunyeshengero y'amafaranga 500, intererano y'iterambere. Urabona yuko ibintu byose byarakuze, ibirondeba byose byarakuze n'ibindi. Inama kaminuza yarayifashe ingingo y'uko iyo ntererano ivuye ku 500 igiye ku 1000 ku kwezi kuri buri munyeshengero.
uku kwezi rero tubitangarije igiye gutangura kuja mu rugero twari dufise ikarata y'iterambere iyo rero yahora ari 500 ubu igiye ku mafaranga 1000 kuri buri umunyeshengero hanyuma hafashe ingingo y'uko mw'ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda mu Burundi ko umuntu yahukaye batazoshingirwa yaba umugabo yahukanye n'umugore wiwe cyangwa umugore yahukanye n'umugabo wiwe abo nta bukwe tuzobakorera mw'ishengero bisanzwe bahukanye bari baragize ubukwe mw'ishengero cyangwa muri leta sinzi ko babitahuye abadivorushije ntabwo nimwe yo kuvuga ngo twaragize divorce ishengero ry'abakristo bafatanye mu Burundi ishimye kwihangana n'imbabazi yemwe muri ko murabagorora si ugukuranya n'ababikoze kera si ugukuranya amen rero turahamagarira n'abakristo kwihanganira ibibazo n'ingorane guhura nabyo mu rugo no kugiriranira imbabazi iyo umuntu azo kwirukana umugore wiwe cyangwa umugore azota umugabo wiwe ntazaza yiruka ngo bazongorere ubundi bukwe ngo bazoshingira n'ubundi icyo twaraciye n'umurongo niba uba waje muri iri shengero bakagusengera aho babyemera sawa mugabe iwacu twaraciye n'umurongo ikindi ni uko twari dushyizeho ikarata y'umunyeshengero hamwe n'iz'abana kandi ibyo twagiye turabisabwa na bamwe muri mwebwe rero twarashyizeho ikarata y'umunyeshengero kuko umuntu wese yitwa umunyeshengero n'ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda mu Burundi ategerezwa kuba afise ikarata imuranga ari umunyeshengero n'abana nyine kuba bafise amakarata y'amavuka izo zose iyo umukristo igomba amafaranga 1000 niyo umwana igomba amafaranga 1000 urumva ni rero itavuna ahubwo mbere gateho abamaze kuzironka abapasitori n'abongere kugerageza kuzitange kugira ngo itangire kugenda neza imana ibahezagire turasubije porogaramu